haleluya haleluya. Muntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo utaragira inyota ntushobora guhishurirwa, ntushobora kuronka ubushobozi bwo guhishurira ijambo. Haleluya. Iri jambo rigomba kutwigisha iki? Rigomba kutwigisha ko dukwiye kugira inzara n'inyota. Je mpora nkunda kugira abantu, nta kuntu na kumwe uzokundira ijambo utarisoma. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, uyu munsi mwiza turemeye, tuje imbere yawe tuguhimbaza, twifatanije n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushimira ukuntu bikunda kandi uvyitwararika. Natwe nk'abana b'abantu, Mwami Imana, tuje tugushima kuko waturutishije ibyo bindi byose waremye, kuko wadushizemo impwemu yawe. Ari naco gituma Mwami Imana dukwiye kwamamaza urukundo rwawe kuruta ibindi byose byaremwe, kuko waduhaye ishusho yawe, uduha gutahura kurusha ibindi byose waremye. None nyaguhoraho ushimagizwe, kandi nsenga ngo urukundo rwa benshi Mwami Imana rukomeze kugwira, kugukunda n'inyota yo kukurondera, n'abatarakumenya bakurondere kukumenya, kuko nta wakumenye ngo yimaramare, nta wakumenye Mwami Imana ngo mureke uko yarari. Rero ndagushimiye kandi ndakuninahaje kugiye gukora ikintu gishasha mu mitima y'abana bawe. Hamwe icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo nta muntu agira inyota yo kurondera Imana ngo ureke kumwiyereka. Haleluya. Nta muntu yogira inyota yo kurondera Imana hama ngo imwihishe. Haleluya haleluya. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda bankunda, kandi abandondera udahumeka barambona. Haleluya. Rero ukaba ushaka kumenya Imana, ukaba ushaka kugendana n'uyu mwami Yesu, gira inyota. Haleluya. Gira inyota. Nukuri ndagutera intege ngo gira inyota izo kwihishurira. Haleluya. Izo kwereka ibyo utaruzi. Ariko utafise inyota ntivyokunda. Reka turabe umugabo yagize inyota mu kutamenya kwiwe, hama Imana irabona inyota ifise imuhagurukiriza umuntu. Haleluya haleluya, wo kumwigisha. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice 8, turasoma kuva ku murongo wa 26 dushikane ku murongo wa 33. Inkone y'umunyetiyopiya yizera Yesu. Maze umumarayika w'umwami Imana abarera Filipo ati, va hasi uje mu bumanuko ushike ku nzira imanuka iva Yerusalemu ija i Gaza, imwe yo mu bugaragwa. Ava hasi aragenda, haza umunyetiyopiya, inkone y'ububasha bwinshi yakorera Kanidake, umwamikazi w'abanyetiyopiya, niyo yazezwa itunga ryiwe ryose. Yari igiye i Yerusalemu gusenga. Yahindukiye yicaye mu mukogote wiwe ukwegwa n'amafarasi, asoma muri Yesaya umuvugishwa n'Imana. Nkema barera Filipo ati, niwegere uriya mukogote ugendane nawo. Filipo yirukirayo, yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Aramubaza ati, ibyo usoma urabitahuye? Nawe ati, no bishobora nte ntabonye uwindongoramwo. Yo yinginga Filipo ati, yurire bicarane. Igice cyo mu byanditswe yasoma cyari iki? Yajanywe nk'intama bajana mu ibagiro, nk'uko umwagazi w'intama utekerereza imbere uyimwa ubwoya, niko atakuye ku munwa. Hamwe yacishwa bugufi, nta numwe yamuciriye ugukuri. Ninde ashobora kudondera aburunganwe rwiwe? Kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi. Amen.
turumvise iyi nkuru inkone y'umunyetiyopiya ngo yakorera umwamikazi ngo hanyuma yaravuye ngo i Yerusalemu gusenga, hanyuma ngo afata igitabo cya Bibiliya ngo atangura gusoma muri Yesaya. Hanyuma Imana irabona ishaka, irabona inyota iyo nkone ifise. Haleluya! Irabona inyota iyi nkone ifise. Murumva ko yari yavuye muri Etiyopiya agenda i Yerusalemu agiye gusenga. Murumva ko yari afise inyota yo kumenya Imana. Guhamagira iki? Ngo atangura gufata igitabo, atangura kugisoma, hanyuma akagisoma nka romafoto nka ndongozi, kuko urumva ntiyabyumva, nta namwe mu yera yari muri we ngo amuhishurire. Hama Imana irabona inyota ngo ikihagurutsa umumarayika ngo acaraza, ahagurutsa nde? Filipo, ati rukange, urabona uriya mukogote, atugende ukurikire uwumvirize ibyo uyu muntu ariyo, ibyo ariko aravuga. Ngo hama Filipo agenda yirukanga ngo yegera uwo mukogote w'uwo mugabo, ngo yumva ariko arasoma. Ngo hama caramubaza, mbega ibyo bintu uriko urasoma urabyumva, urabitahura? Ubundi ngo acaramubwira ati no bitahura gute, ntagira umuntu abinsobanurira. Hanyuma ngo acaramwiginga, arinjira atangura kumusigurira iki jambo ry'Imana ariko riravuga. Haleluya! Aramubwira ati iri jambo uri kurasoma ririko rivuga ku mwami wacu Yesu. Haleluya! Haleluya! Aramubwira ati ungene yishwe, ingene bamutwaye nk'umwagazi w'intama ugiye kubagwa, ariko ntigera akura ku ijambo na rimwe. Haleluya! Aramusigurira. Ngo amaze kumusigurira, usubye no hepfo iyi nkone ngo yaciye yumva ijambo ry'Imana ari mu gihe yumva ararihishuriwe, yumva aranezerewe, yumva yizeye uwo mwami, yumva aramwizeye. Ngo acaravuga ati none ndindiriye ko uyu mwanya, ati ngo ntiwombatiza. Ubundi ati ni wawe wizeye, nta kintu na kimwe cyo kubuza kubatizwa. Ngo bacabona ahantu hari amazi, baravayo, umukogote aragenda aramubatiza, hanyuma agira iki? Yuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya! Haleluya! Muntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo utaragira inyota ntushobora guhishurirwa, ntushobora kuronka ubushobozi bwo guhishurira ijambo. Haleluya! Iri jambo rigomba kutwigisha iki? Rigomba kutwigisha ko dukwiye kugira inzara n'inyota. Je mpora nkunda kubwira abantu, nta kuntu na kumwe uzokundira ijambo utarisoma. Nukuri mu ntango nta nico wokumva. Nk'isezerano rya kera ryo urumva ko hariho histoire usoma ukumva uyitahura, ukumva iryoshe, ariko atahishurirwa uri kuragira wumva gusangera amakuru yagenda, ingene Dawidi yagwanye nk'intambara, ukaraba ngene Samsoni yagwana, ingene yagenda mu bagore. Hariho ama histoire wumva, mugabo nta kintu cihishurirwa wokurayo. Haleluya! Ariko ntaco bisoma uko igitondo kimwe. Haleluya! Igitondo kimwe utazi, mpwemu yera ashobora kukumanukira akagusigurira, akaguhishurira iki jambo ry'Imana rivuga. Haleluya! Mugabo nta kuntu na kumwe uzoshaka kurimenya utarisoma, nta kuntu na kumwe uzoshobora kurishurirwa utabisaba. Haleluya! Uri kurarisoma unatanga uruvuga uti mpwemu yera ndakwinginze mfasha iki gisoma ukimpishurire. Kandi ushobora no kumva no muri eglise bariko baragigisha, canke no mu marezo sociaux bariko baragigisha, ugasanga kwera warisomye noneho uri kuratahura cyane, uriko nawe urakuramo inspiration. Haleluya! Ariko ibyo byose biva kuki? Biva ku nyota, biva ku mwete ufise. Atamwete ntibikunda. Haleluya! Haleluya! Ndagutera intege muntu w'Imana, gira umwete wo kuba mu ijambo, kuko ijambo ni ryo ryonyene rishobora kugukuza. Ijambo ryonyene ryo rishobora gutuma unesha umwasi. Haleluya! Haleluya! Niryo rituma ugira n'ukwizera. Amen. Niryo rituma ushobora no gukunda n'Imana. Ega handi ho hariho kubwira ati mbega none nk'ibyo bintu
ivyo bintu uri kuragira nibiki rero nakubwira ngo mbega akuye umwitukura hehe misi yose kwamuvuga kwamugira urumva uyu mwete nti wo uronka mpemu yera atari wakora kwinspira nivyo kunda ni woronka nivyo uvuga. Haleluya. Ariko igihe ukunda gusoma ijambo igihe unwana na mpemu yera aguha imbaraga aguha umwete ukumva bibiragira muri wewe. Haleluya. Ariko atakunywana nawe ntaco biragira muri wewe, ntaco kubiza, ariko bizwa na mpemu yera agatuma utagira intege nke. Satani umva mu kintu yanka cyambere aranka gusoma ijambo ry'Imana. Satani nico kintu yanka. Satani yokureka ukaja gusenga, yokureka ukaririmba n'ubutumwa ukabuvuga, yokureka. Ariko igihe utari mu ijambo, igihe utuzuye ubushobozi, ntaco bimutwara ko ntaco umunyiganyizako, ntaco umutwara. Haleluya. Ntaco umutwara. Mwibuke n'intumwa nane bagendana na Yesu. Yesu ntiyabatuma gukora ibikorwa kandi barabikora. Barabikora bagendana nawe, ariko Satani ntiyabatinya. Ariko ntiyabatinya ko yaravuga ati bajya bari vide ntacyo bafise. Ati bajyaye ntikibuza ko Yesu ntiyabavamwo bazo kwisubirira mu byo bahoramo. None ntivyabaye. Yesu amaze gupfa ntibaciye batatana bagasubira mu bikorwa bitandukanye bahoramo. Basubiye uko nta kintu bari bafise. Ariko reka gusa mpemu yera amari kubageramo. Haleluya. Mpemu yera amari kubageramo. Murabe no ku munsi wa Pentecote muraba abantu bihanye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo Petero ngo yanzika kuvuga. Haleluya. Ashingira intaho umwami ngo hihanye abagabo mu 3,000. Bisigura ngo abagore bo ntibaharurika, kuko abagore bamari benshi mu bintu byose n'abana ntibaharurika, barisinzi. Kubera iki? Kubera bari buzuye. Haleluya. Nawe ntuzokuzura utarondeye, ntuzokuzura utagize inyota. Oya, ntuzokuzura. Ariko niyo wagira inyota ukagira umwete, haleluya, Imana irakeneye kuzuza abana bayo. Irabikeneye gukora inyungu z'Imana. Umunyetiyopiya murumva ko yagira umwete atanatahura, mugakumva ati ibintu no bimenya gute ibintu mugabo akasoma n'ibintu atumva adatahura. Ariko Imana iravuga ngo ujya muntu noshobora kumukora mu murimo, tuma marayika. Haleluya. Tigenda ubwirire Filipa nyaruke. Tigenda umbwirire Filipa nyaruke agenda mufashe. Haleluya. Nawe ni wagira inyota ukagira inzara, Imana izohagurutsa abantu ku bwawe bagufashe. Namwe muyera akuzure kugira ngo ushobore guhishurirwa davantage ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Gira umwete nshuti yanje. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Ndaguhimbaza Mana kandi ndagutazira kuko twese uratuzi neza kandi uradusobanukiwe. Intege nke za buri muntu wese urazizi, icyo gituma nkwinginga umumwe wese umwuzurize mukunzi nkunda. Inzara n'inyota piso yuzuze kugira ngo twese dushobore kuba abahungu n'abakobwa bawe Mwami Imana, bagukorera bashize amanga kandi bizeye ko bari kumwe nawe, turi kumwe nawe. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.